bakunze imbonesha kure BTV muri ko muradukurikirana. Uyu n'umwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi twabateguriye. Mudukundire duhere kuri inzi ngingo nkuru ziyagize. Kibanza ciratiro Musée Vivant kigiye kunagurwa bushasha. Amakuru saya gusa ido nido mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze ido nido y'amakuru twabateguriye. Inyuma y'ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yuko ata muntu canke ishirahamwe barekuriwe kubikura amafaranga agera miliyoni 15 ku munsi canke imiliyoni 100 ku kwezi, bamwe mu badandaza ntibayakiriye neza, bamenyesha ko baranguza amahera menshi. Ni inkuru twateguriwe na Ange Negrita Irakoze. Inyuma y'ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu ibuza ko atashirahamwe canke umuntu yemerewe kubikura muri banki amahera arenze imiliyoni 15 ku munsi ndetse n'imiliyoni 100 ku kwezi, abadandaza b'ivyuma byo kubaka isima n'ibindi bikoresho vyankenerwa bifise agaciro kanini ntibakiriye neza iyo ngingo. Abo badandaza bakavuga ko baranguza amahera menshi arengeye izo miliyoni 15 kuko n'imiburiburi ikontinere izana ibidandazwa ibizana ku mafaranga arenga imiliyoni 100 batumva uko bagiye gukora mu gihe vyogumuko, kuko iyo bagiye kurangura atadeni babaha ngo bazoririhe ukwezi guheze. Iyo ngingo ikaba yasohotse kw'igenekerezo rya 13/0 umwaka wa 2023. Ibiciro vy'ibidandazwa mvamakungu bikomeza kuduga kuko babaka amahera menshi ya dédouanement, bagasaba leta kugira icikoze ivyo biciro bikagabanuka. Ni inkuru twateguriwe na Peniela Kazemana. Ibidandazwa mvamakungu bikomeza kuduga nkuko bivugwa n'abadandaza, ikibitera ari uko amataxi n'amakori bibatwara amahera menshi bigatuma ibidandazwa biguma biduga. Ibidandazwa ubu nka tuko turaraba nta cyahindutse. Imiceri mi Tanzania ngahanya ntirikira ninjira cyane kuko mu minsi heza yinjira, ariko ubu ntirikirinjira. Abayizana batubwira yuko hari kibazo ngo mu kudedwana, ariko baradedwana ngo babasaba ngo amahera menshi, ayo baraba baca ngo bayadubuye kabiri niko bavuze. Rero turashobora kumara nk'indwi 2-3 ata muntu yemporose umuceri. Ico gituma kenshi two turigwana ko tudandaza imirundi yiwacu. Iyi mirundi yiwacu nayo ikiguma izimvye, izimba kubera iki Tanzania hari dusahiriza ntayihari. Ubu hariho haraboneka iyi mirundi nayo nyene nayo yokorotse, kandi bavuga ko yeze ikiguma izimba kubera uko kuntu iyo yo muri Tanzania cyo kiraboneka neza. Yego, bagasaba leta kubagabanya ibiciro vy'amataxi n'amakori kugira bakomeze koroherwa. Abadandaza dusaba tworohe abemporta boroherezwe nk'ibintu by'injya, kubera tubona ngaha iwacu injya zikenye cyane. Twasaba bishoboka guverinoma idufashe igabanye amantuze nyamadedwanima kugira bashobore kwinjiza ibyo kurya ku mabeyi ari hasi, abene gihugu boroherwe mu gusoma. Ivyo biruko mu gihe mu mwaka uheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarekuriye ibidandazwa vy'intete vyari vyarahagaritswe kwinjira hano mu Burundi. Kibanza ciratiro Musée Vivant kigiye kunagurwa bushasha nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere, akongera ahamagarira abanyamwuga baserukira intara zose gufata ibibanza berekana ivyo bahingura. Tumukurikire. Ukwezi guheze haragiyeho itegeko mushikiranganje ritunganya neza ikigo Musée Vivant kugira ngo dusubire tugihe agaciro, duhe n'agaciro abakorera hajya bakore koko ibikorwa vyagenewe ikigo ndangakaranga ca Musée Vivant, kugira ngo tuvuze Musée Vivant ibe Musée Vivant dusangamo abanyamyuga ba mukerarugendo bashobora gusangamo bimwe abanyamyuga bahingura, bashobora kubona impano z'abanyamyuga bo mu Burundi, bagashobora no kuronka aho binezerereza, no kuvuga ngo bagashobora no kuronka ibintu bishobora kubafasha mu mwanya baba bari hajya, ndetse n'ibikoko bihari kagira ubunyabuzima. Rero itegeko nshikiranganje ryarasohotse, kandi ndazi ko muri Musée Vivant babikurikirana, bivuga ngo ikigo Musée Vivant
ko turagitunganya gushasha kandi tukizera ko muri iryo tunganywa rishasha abanyamyuga bazoronka agaciro gahagije. Mbonereho n'akaryo ko gutera kamo kuko muri kijya kigo ca Betv burya hariho co novuga kabutike k'abanyamwuga ku ntara ni ukuvuga abanyabujumbura bafise ahabo, abo mu gisagara ca Bujumbura bakagira habo, intara yose irafise akaryango kabo, ariko dusanga ata abanyamwuga bava mu ntara zo mu gihugu hagati bitabira kuza gufata ico kibanza co muri Betv kugira ngo bashobore guhanisha ibyo baba bahingura. Ibikorwa vyo gukora umufurege utwara amazi hamwe n'imicafu uri kwibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo biriko biragenda neza, bikazofasha abanyagihugu kwirinda indwara zituruka ku mwanda. Ni inkuru twateguriwe na Rafael Nyanza. Umufurege uri kwibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo uhereye kuri Gare du Nord mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura uriko urasanurwa n'ikigo c'igihugu kijeje kubaka amabarabara ARB. Umufurege kandi ukaba uca imbere y'ibitaro Roi Khaled. Abo twaganiriye tubasanga imbere y'ivyo bitaro batumenyesheje ko ivyo bikorwa ari ngirakamaro na cane cane muri kino gihe c'imvura, bica bituma amazi amwe n'imicafu bitemba neza bikagenda mu bibanza vyagenewe. Abo banyagihugu bakaba batumenyesheje ko iyo umuferege ukora neza bishobora kubafasha kwirinda ingwara zitandukanye nk'ikiza ca kolera kiriko kiravugwa mu bice bitandukanye na cane cane muri komine ya Ntahangwa muri meri ya Bujumbura. Ivyo bikorwa bikaba biriko biragenda neza muri kino gihe. Hampande y'ivyo bikorwa byo kubaka umuferege, ikigo ARB kiriko kiranasanura agace abantu bagenda n'amaguru bakoresha kuri iryo barabara nyene ryitiriwe Mwezi Gisabo. Ivyo bikorwa bikaba bifise intumbero yo kuzibira ibinogo byose bibonekeza muri ivyo bice. Mumenya ko leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bujejwe inyubako, ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro bufise umugambi wo gusanura no kubaka amabarabara mu buryo bwa none, aho batanguye n'ibikorwa byo guca uturongo mu mabarabara atandukanye kugira amasanganya abera mu mabarabara agabanuke. Umuntu abonye agahere ku mubiri wiwe yo kwihutira kuja kwa muganga kuko iyo akamenye nabi bimutera ingaruka mbi ku magara yiwe, bimenyeshwa na muganga Boaz Nibitanga. Tumukurikira. Hari uduhere dushobora kuza ku mubiri bitewe n'ama infection twita ama staphylococcus cutaneous. Abari uduhere tuza ku mubiri dushobora kuza hariho hose, yaba mu maso yaba ku mubiri ahatandukanye. Iyo umuntu yibonye ko agahere que ça soit ku mubiri hariho hose bakihutira kukamena. Rero hari ingaruka zikunze kwiyadukiza biterwa no kumena agahere kari ku mubiri. Iyo ukamenye ishobora kuba porte d'entrée y'ama microbe yindi migera ishobora kwinjirana mu yo nzira nyene, bigashobora gutera ingaruka zindi z'imigera y'ama infection akagenda gwirirana, ukagira ivyo twita septicemie ku buryo ushobora kugira choc septique, irashobora kuguhitana inyanduruko ari kumena agahere. Hari no duhere ushobora kumena ugasanga na gahere kari ahari donc terminaison nerveuse, ahari umutsi nerf. Rero ivyo birakunze no gutera ahanini cyane paralysie. Ivyo bikunze kuba mu duhere dusanga mu maso, ugasanga na gahere kari kuzuru canke hariho hose, ako gasanga kegereye umutsi nerf, ukakamena ugasanga kumura kuri ko kukamena ukamenye ukutari koko utari umuganga. Rero muri ico gihe ushobora gutera paralysie, bikagutera ubumuga, ugatusanga ugize paralysie faciale, uruhande rumwe nka kumwe uwagize AVC ashobora kugira muga inyanduruko ikaba ari kagahere wamenye. Rero igihe cyose umuntu yo kwibona ko agahere akariko kose kandi akabona buguma bugaruka, shika kwa muganga. Ni kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mariko muradukurikirana. Dushimire abadufashije kuyatororokanya, dushimire n'uwarahagarikiye Hemo Prosper niyo nkuru, n'abari mu buhinga bw'ivyuma Ciza Niki na Nduwimana Jean Claude. Muandanye muryohererwa n'ibiganiro bya BTV Burundi. Amahoro y'Imana abane namwe.